umuntu adashobora kuguha like na comment kandi ukeka ko ari mu nshuti zawe za nyazo, uwo naho yobona akazi azi neza ko uzi kugakora kandi ugashoboye, yewe uhora unabipostinga akabona ko wabikoze neza n'ahandi, uwo ntazigira kaguhamagarira kubera ishari. Isangemwo nawe umenye inshuti zawe z'ukuri urabiye ku mbuga hwaniro zawe zose ukoresha. Abansi n'abakunzi banje mwese ndazi ko murabira rimwe buri kimwe cose mpostinga, ico nshize hanze cose muba mu bambere bakibona, guhera kuri status, story, video canke ifoto zanje zose mpostinga muba mu bambere muzibona, ariko nta na kimwe mwigira muzivuga ko kandi mba nabonye ko mwandabiye. Ngabo bansi bawe rero kuko umwansi wawe abazi neza buri kimwe cose kiriko kiraba ku buzima bwawe, nuko nyene umwansi yinyegeje mu isura y'inshuti yawe amera. Sasa ngabikoroka kubwo kwanka kwivanga mu bintu vyawe, aho Incuti-Ndyarya yawe yinyegeje mu isura y'inshuti yawe, nta like, nta share, nta na comment yiwe uzigera ubona kuri post yawe, kandi suko atazoba yabonye ko wapostinze. Iyo niyo Ndyarya y'ukuri yigira umuryango, inshuti n'umugenzi wawe. Abantu bakuryarya bigira ngo baragukunda kenshi uzoberekwa n'agacerere kenshi cane, yamara ubiravye neza uzobona kako gacerere bagira muri kumwe ko kerekeye ishari bagufitiye, uzobamenya neza ko bakwanka vy'ukuri, numenya ko babonye neza ivyo wapostinze bakanka kugira ico babivuze ko babiravye, yewe bana bisomye bakanavyumviriza. Uzovyerekwa neza n'igihe uzoba uri kumwe nabo wita inshuti zawe, igihe uzoba ubona bariko baraserebura intsinzi z'abantu batazi zisa n'izo nawe wagezeko canke washitseko, baserebura batera comment ku mbuga no mu majambo asanzwe, ubona ko bavyishimiye kubiserebura kurusha ivyo we wapostinze kandi muri kumwe. Bazirinda kugukeza ku mbuga wewe banke no kubigaruka k'igihe cose muzoba muri kumwe, ahubwo bakuratira ivyiza vy'abandi kandi bisa n'ivyo nawe washitseko. Izo nizo zitwa inshuti zawe. Abantu sha umwansi wawe yihije mu isura y'abagenzi bawe uzomumenya, uzomwerekwa no kuba wari wizeye ko ariyo nshuti yawe ya mbere ugira, kandi wari wizeye neza kaza gupostinga ibihe vyiza n'intsinzi washitseko, birangiye atagupostinze atanakuvuze mu bantu biwe, ahubwo ugasanga yipostingiye uwundi muntu atanazi batanazinanye pe. Utangazwe mbere nuko amuvuze ko amajambo meza, amajambo yari kuvuga kuri wewe. Nuko inshuti z'uno munsi zibangamiye iterambere ryacu zitumereye. Mu bantu wita bawe harimwo abatifuza kukubona wateye imbere, harimwo abatifuza kukubona ugera kure. Iyo niyo mpamvu courage uzoyihabwa n'abantu bakure yahuba, uzoyihabwa n'umuntu wo mu yindi ntara, mu kindi gihugu canke ku wundi mugabane. Bamwe mu bo muri kumwe aho musangiye umugambi n'akazi bakwigira ko inshuti kandi ari ndyarya. Bamwe muri abo erega nibo bakuroga kuko nta mugenzi wabona wapostinze wishimira intsinzi canke si ibihe bikomeye wageze ko mu buzima, abona wishimye canke ubabaye ngaburi ca bivuga ko muri comment. Bamwe muri abo bakwigira ko inshuti zawe umunsi watanguye kubavumbura ukababaza impamvu bakuryarya, ukababaza impamvu bataza bigira bakuvuga ko ngo bavuge ku mafoto n'inkuru zawe canke amavideo, bazokubwira ko badakunda kwivanga mu bintu vyawe, bazokwereka impuhwe bakwereke ko bataba bifuza kugutesha umutwe baba babona uri mu kazi kenshi, bakwereke yewe ko bakunda ivyo ukora cane banabikurikiranira hafi, kandi nivyo vyo bazoba babikurikiranira hafi ariko inziga ibirimwo. Abandi bakubwire ko bataza babona umwanya wo gukurikirana ibibera ku mbuga hwaniro ku bw'akazi bakora. Bamwe muri abo bagenzi bawe nyine nabo bakubwire ko badakunda gukoresha imbuga hwaniro, ariko wangu abo bose barazi ivyo ukora kandi abo bose baragufana, ahubwo bagufitiye ishari n'inzigo. Benshi muri abo bakugirira ishari banka kubaterana imbere, ariko kandi zucishamwo wimuriko babwira ko wabasize. Niyo mpamvu rero nshuti yanje utazigera ubona like yabo, share na comment ku gikorwa cawe cose uzokora. Abo nyene bakwirengagiza nibo bamenye igihe wapostingiye, ni nabo bamenye imbere y'abandi ivyo uriko uraserebura n'igihe utabura bipostinga, nibo bamenye imbere y'abandi vyagukundiye n'ivyakunaniye, ariko ntaco bashima ko bivuga ko yewe n'imbuga zabo ziba ziri aho zigaragara ataco ziriko zirapartaja, ataco ziriko zirapostinga, atanico ziriko ziravuga ko, usivye ivy'abandi batanazinanye kandi bitagira akamaro nk'ivyawe. Aho niho mpera ndakubwira ati umuntu n'umunyenzi, ko umuntu n'umunyeshari pe. Ariko waruzi ko inshuti zawe zikuryarya ko arizo zimenya kare umunsi uzogirira k'ikirori, zimenya amatarike n'ukwezi n'ikibanza bizoberamwo, yewe zikanakumenyesha imbere y'abandi ko ariho zizoba zibereye, zikakubwira ko zizoza kugushigikira, ariko umunsi w'ikirori nugera nta n'umwe uzobona mu kibanza, kuko bamwe bo muri abo ntibaba bipfuza ko witabwa n'abantu, bo baba bipfuza kuseba. Bamwe bo muri abo baba bipfuza kuseba, ahubwo birangira ari bo basevye, kuko ivyo baba bipfuza ko
bitaba birangira bibaye, birangira amafoto y'urubanza afashwe, video n'inkuru zitandukanye zihavugiwe. Ariko rero Hazandyarya zihishije mu nshuti zawe ziba ziteguriye kubona amafoto yawe y'ibirori n'ibihe vyiza wagiranye n'abantu bawe, baba biteguriye kubona ibi bihe wagiranye n'inshuti zawe za nyazo kugira ngo barabe ivyo banegura. Yewe ni nabo batangura kubona amafoto wewe utaranayabona, ahubwo ba rubanda baranamenya bakanaronka, batangura guhanahana amafoto amavideo n'inkuru z'urubanza banegura, yewe bavuga amafoto kari mabi, bavuga ko abari bakwitabiye urubanza batari baberewe, kandi babivuga uko muri batanu umwe ashobora gupostinga ngo ashire hanze ivyabereye mu rubanza rwawe. Muhuye bakakubwira ngo yewe ivyawe vyari biryoshe, ngo vyari bitesa, umbabarire sinashoboye kuboneka kubw'umwanya muto, ariko ivyo ubutaha tuzoba turi kumwe. Aha rero niho umenyera abagenzi n'inshuti zawe z'ukuri, ukamenya bagufitiye ishari utiriwe urahangayika. Isangemwo. Ntugire ngo uzomenya indyarya mu nshuti zawe muri no minsi urindiriye ko muzorinda gushwana. Hoya, rabira ku mbuga hwaniro zawe uzoca ubimenye. Hari umuntu akwankira mu mutima wiwe, akakwanga. Ico je nise urwanko rw'umutuzo, akakwanga atuje nawe utuje pe. Isangemwo. Umuntu adashobora kuguha like na comment, kandi ukeka ko ari mu nshuti zawe za nyazo, ubona aho yobona akazi azi neza ko uzi kugakora kandi ugashoboye, yewe uhora unabipostinga akabona ko wabikoze neza n'ahandi, uwo ntazigira akaguhamagarira kubera ishari, ahubwo ako kazi nimba yakabonye canke agafise atuma agahamagarira uwundi muntu batanazinanye. Urumva uburyarya bw'inshuti z'uno munsi aho bugeze? Isangemwo nawe rero. Isangemwo nawe. Inshuti za nyazo zirabikwereka ntizihisha, ntizitinya ko abantu bamenya ko muzinanye, zishimishwa n'ibihe vyiza ucamwo zikababazwa n'umubabaro ubamwo, zifatanya nawe mu bikorwa vyawe ukora vyose, urapostinga zigakomanta. Inshuti zawe za nyazo zirakwandikako amajambo agukeza iyo watsinze, zikanakwandikako amajambo aguhoza iyo watsinzwe. Inshuti z'ukuri zibonekera muri comment. Erega kwishimira umuntu wawe nta biba birenze birimwo, gushira udutima muri comment, imiriro n'ibindi, ivyo vyonyene birerekana ko uba wishimiye umuntu. Ega no kwandika amajambo make canke menshi akeza umuntu nta mwanya bifata. Zamukura ishari turamaze kubamenyese ko mwirirwa muratera ama-comment ku bantu mutazi, mukabarabira amafoto n'amavideo mugasubira mukanabarabira, kandi bo batigera bamenya ko mwanabarabiye canke mwanabateye ko comment. Hajya mwunguka iki? Ibaze rero nawe ukuntu ukunda Isangemwo nawe ukaba utarakora follow, sabone canke suivre. Tuvuge nawe kuri inshuti yanje. Biruka ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira y'umwe ntishika.